intumbero y'ibi bikorwa dutegura ni ushaka ko umuntu wese yumva ko afise bwa buntu no kwakirwa nk'umuntu, kuko ari ubuzima ducamo, ari ibintu bidushikira mu buzima bikagenda biducinyiza, bituma dutakaza agaciro kacu n'ingene tumeze, bigatuma duhungabana, ugasanga ntitwifata nk'abantu. Kandi rero ivyo nimubibaza ko mu bantu baba psychologue barabizi cyane, ikintu kijanye no gufasha umuntu mu vyiyumviro vyiwe ni ikintu gituma ashobora kuvyuka mu gatondo yumva yiteguriye umunsi no kuja gukora ibikorwa vya misi yose, kuko iyo mu mutwe atameze neza, ico biri mu bintu bituma n'amagara yawe acinyizwa, kumva ngo ntacyo ushobora gukora. No mu gihe umuntu yakubwira ibijyanye n'akazoza n'ingene ushobora kubaho, wowe wumva umengo ni ivy'abandi si ivy'iwawe, ariko ni ukuvuga wikeya. Rero tuje muri ico gikorwa, kandi ico nk'uko nayo twabivuze bwa mbere, ntibihagaze gusa mu kubaka amazu no gutanga ibifungurwa. Mu migambi dufise muri kazoza nibijanye n'ingene turiko dutegura ikigo aho tuzoza duhamagara abantu baza aho bafashirizwa mu bijanye n'ibikorwa vy'imvabwenge navyo nyene, kuko ni ikintu gikomeye cyane gituma umuntu ashobora kubaho, kandi bigatuma umuntu ashobora kwagukirwa kubwiwe no kubw'abandi bose. Ni umugambi wa wikeya mu ncamake. Nibaza ko ari ibintu utigisha umuntu ariko umwibutsa, kuko twese uko tumeze, umuntu wese arafise ubuntu muri we, ariko hari igihe usanga twibagira. Rero kandi natwe kubikora suko turabakomeye cyangwa abahambaye cyane kurusha abandi, ariko ni ahari ahantu uza ukibuka ko na wewe hari ahantu abandi bantu baje bakagufata bakagukora bakagushikana. So no kuvuga twese turakeneraniye, kandi si nivyo gusa, nibaza ko umuntu wese ngaha kuri iyi si afise ikibanza ciwe, kandi umuntu wese yaremwe mu ishusho y'Imana, ivyo Imana yamushizemo, kandi ubutunzi Imana yamushizemo gushobora gushika ahantu wenyene agakora ibishoboka, ariko ara n'ahandi hantu akeneye ubundi. Turakeneraniye kugira ngo dushobore kubahorizwa n'umugani w'ikirundi uvuga ngo ahari ubumwe ubusato bw'imbaragasa gwifuka batanu. Bo ntituzi ingene bigenda, ariko n'umugani mucamumva ko ari metaphore. So ni ikintu gikomeye cyane aho tugaruka twese tukibuka ko turakeneraniraniye, uba mukuru uba muto, ufise bike canke byinshi, urakeneye ubundi kugira ngo ushobore gushika ahandi. Kandi ko tugenda tubikora gutyo bituma twagukirwa mu buryo buzofata igihe kinini cyangwa igihe gito, ariko ebana iherezo ryavyo no kwagukirwa. Twabonye yuko mukorana n'abafatanya bikorwa bo muri Australia, so akaye kandotera abarundi bo muri gihugu cerekeye ibikorwa byabo. Murakoze cyane. Ikintu nobwira abandi nuko tutokwicara, kuko umva ari ahantu ushika ukumva umengo warashitse nyene ico warota gushikako waragishitseko, ariko numengo no kwibutsa ko duke ushaka ubufisi. Ari nabandi bantu bakeneye ko na gato kuri ivyo nyene. So no kuvuga aho uri mu vyo urimo byose, niwibuke ko aho wavuye canke iwanyu à la fin de l'histoire, umva iherezo ryavyo byose uzosubirayo, kandi muhira ni muhira nyene. Sasa utari kurashobora gukora na gato kugira ngo abandi bantu bamererwe neza, uzosubira iwanyu so kandi kwidoga kwakunda, ariko uko uterera na gato bituma ejo canke hirya yejo usubiza amaso inyuma ukabona ibiko bigenda neza. Rero kubwira abandi bantu bari mu mahanga, subiza amaso inyuma, wibuke na gato karashobora kugira ico gafashije abandi. Muri Wikeya Foundation murafise ibikorwa n'umusingagize SK mbe kazoza mwiteguriye kuzobandanya mu bikorwa bimeze. Muri kazoza twiteguriye gukora nkuko nari nabivuze, kubaka amazu, kubakira abantu batishoboye cyangwa gufasha batishoboye. Ivyo birahari cyane cyane mu bintu ushaka gukora. Ari bibanza turiko twimvira kurondera, hari ibijanye n'ahantu twokwita centre cyangwa ibitaro tuzokora. Dufise ingene turiko turabitegura bizogenda bijanye n'ibitaro byo gufasha cyane cyane ibijanye na ingene bavyita ico bavuga ngo emergency mu Congereza, ingene bavuga muri urgence canke ibijanye no kubaga abantu, gufasha abantu mu buryo bwose bushoboka kugira ngo umuntu ashobore kumera neza, kuko amagara nico kintu cyambere umuntu akeneye kurusha ibindi byose. Umva icyo umuntu ashobora gushikako canke aho umuntu ashobora gushika hose, iyo amagara yawe canke ivyiyumviro vyawe canke inyifato yawe itameze neza, nawe ushaka uri umuntu afise influence canke itashoboye cyose arandashobora. Kandi turafise kahise
siko turafise kahise k'igihugu, turafise kahise k'ubuzima, kahise mu miryango, arabana bakuze bacinjije mu miryango, arabana bakuze bari ari imfuvyi. Rero inyifato bakuze babaho yaragiye ya affect ubuzima bwabo, ugasanga uyu munsi ari inyifato dufise tategeza kuba dufise, ariko ugasanga mu society iri kwiratujija idufata uko tutari, atari uko ariko tumeze, kandi uko babitubwira kabiri gatatu natwe tukavyakira tukatanga kuvyitira ko ariko tumeze, ariko usanga byavuye muri kahise. Usubiza amaso inyuma washaka kubona icyo ushobora gufasha umuntu, kuko ivyo ni ibintu bigenda bigaragara ku buzima. Rero mu bikorwa vya we care ni kuvuga ni gufasha umva ubuzima bw'umwana w'umuntu ingena ashobora kubaho, amagara, mu vyumviro, mu nyifato, cyane cyane mu bwenge, kuko turafise ingabe dushobora kuba canke novuga experience creativity, turashaka gukrea byinshi, tukubaka byinshi mu gihe dushoboye kuronka abantu badufasha kwiyumvira neza canke badufasha kuguruka amaso tukabona imbere biriko biza. Yari migambi vama dufise. Uko byatanguye niko nkoresha ubushobozi bw'iwanje nyene, niko natanguye, kandi ntibiba byoroshe nkuko murashaka kweza umuntu ari hanze afise byose, ari biba byoroshe, ariko ari ahantu uvumengo rafise icyo ushaka guterera. Rero mu guterera rero uca ugenda usaba n'abandi bantu bakwegereye ba hafi canke bakure, ukadoduruka babwira icyumviro ufise canke umugambi ufise. Rero Imana ishime kuri kutwagurira imbibe cyane cyane mu gihugu cya Australia uyu munsi. Niyo novuga ko dufise icicaro ca Wikea, niyo tutangura gukora ibikorwa byacu. Mu Burundi rero niyo dushaka tuzokora ibikorwa byacu, kuko ndi Murundi kandi ntibizogarukira ngaha gusa, ni kuvuga turiko dushaka kuzana n'abandi bantu, tugenda no mu bindi bihugu cyabingene tuzokora. Voilà n'ivyo. Hariho amashengero akoreshwa nk'icyo gufasha n'abandi bakabikora, biga batabikora abatabikora nibaza ko nabivuze ofete sugudashobora kubikora. Ari gihe ushaka uvumengo wo mwibutse ebana ni wibuke ko umva hari umuntu akene, kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo idini nyakuri nirifata imfuvyi n'abapfakazi. Umva iyo ni jambo ri general, ariko yugariyemo ibintu byinshi cyane. So uvumengo ubu ufise byinshi canke bike, haguruka ubikoreshe mu gukorera abandi, kuko umva uri umupastori, uri umukuru w'igihugu canke wari we wese icuri, umva udafise umutima wo gukunda abantu twara ukuri basbas bakubise swata kabisa. Kuvuga duhamagariye gukunda kwanza, kandi maze gukunda abantu bawe urabakorera bike canke byinshi, kuko ugira umwanya wo kubiyumvirako no kwiyumvira ikintu ushobora kubakorera.